Hari isaha y'indwi y'ijoro aho kumuhana w'umuhisi Ndarugirire Pascal aba muri commune Kinama quartier Bukirasazi ya kabiri bumva ikintu gikubita ku muryango w'icumba kiraramwo umwana wabo. Haheze umwanya niho umuhisi ari we Ndarugirire Pascal ari kumwe n'umugore wiwe bafata ingingo yo gusohoka hanze kugira barabe ibiriko biraba. Dusohotse tuja kugurura ngo turabe ko bamwivye. Tugiye kugurura tujanja mbona umwangazo inyuma yanje utanguye kuza bataradushikira nti ntiritoroshe rivuye. Hanyuma nawe ngo twe ravye inyuma tubona abagabo babiri bafise amatorosha abiri bamaze twakirizako. Mutama biranka ko aduga hajya ku muryango nanje njamvuduka hahandi hajya kuri urya muryango aryamyemo nca nditera no mu nzu nca ndugara ndiko ndugara barasunika ariko Imana yaramfashije ntibuguruye naciye nshiramo ikare ja numva Mutama avuga ngo ni mundeke kumbe hajya yavuga ngo ni mundeke bari bamuheje bari bamuheje cyangwa mu nzu nkoma induru nyinshi ndatabaza ndabura uko vyagenze ndituzi ico yazize kandi twari gupfira hamwe twese ariko gusa Imana yarankingiye. Jeanne Nakiteretse musitanteri wa commune Kinama ariyamiriza ubwo bwicanyi bugirwa n'abagizi ba nabi bagenzwa n'ukwiba. Oya ubisanzwe muri no commune nukuri nta bugizi bwa nabi tumenyereye n'abasuma kumbure yuko babaye barabiye aruko yaragiye kubatesha ubundi n'abasuma basanzwe. Bwari ubugira gatatu urugo rw'uwo muhisi rutegwa n'abagizi ba nabi. Izo nkozi z'ikibi zikaba ataco zagiye zitwaye mu vyari ngaho vyose. Musitanteri wa commune Kinama amenyesha ko muri rusangi umutekano wifashe neza muri commune arongoye.